Quelle histoire? Quelle histoire kandi? Quelle histoire? Unamwambia yeye hapo stage. Hewe mbega nyene nakondera abatatu travugana na Frank mu kanya. Ikarambaza. Ibyo amatora gutibona gutyo. Très bien. Uzotora nde? Oya mbwira wowe d'abord. Ya nije naruye bwa mbere. Tangura. Je nzotora Lydia. Oya. Nawe ntabiki. Comment? Lydia, ni umuntu ari très capable. Ngo tware association. Atware association arabishoboye cyane. We ni muraganira je turubatse kuganira. Je rayibona mutaraganira. Ujya malgré les apparences n'umuntu afise d'abord mu procédurière n'umuntu afise azi la loi arazi amategeko n'umuntu yabaye mu association imyaka myinshi n'umuntu ari efficace ibintu ndashobora kwiyumvira n'umuntu qui a même un programme sur 15 ans. Sha jeni waza gutari kwiyumvira batandukanye mugabo je na mengo janvier uje newe twara neza gusumba Lydia numva sindamona twara nta mugabo ndamuravye mbona n'umuntu ari timide atavuga yamari inyuma fite mbona mengo janvier no kuri niyo muntu yarabishoboye kandi twavuga na Frank nawe nyene twatwihuje. Sha, imisi isigaye yihuta. Azi ko hasigaye 2 semaines ngo tuje muri amatora. Yego shana ivyo vraiment ariko bakivyanonsa bamenga n'ibintu bizoba mu mwaka uguza. Nisiriruka. Cyane. Ibintu byinshi kurakora. Bihajya ndaruha rero. Wewe uzotora nde? Nzotora Evrine. Reka shinkuru. Inde Evrine? Kubera Margareta Che. Gutwaza umukazo nivyo nyene ukumva. Ahabwa twara neza cyane afise urutonde arapanze. Kujya sugitsure muri icara muganirize muvugane mwe mwamucira urubanza ku bantu none ushaka umuntu wose aguma mwenyura nk'aba bibaza ko hose ameze none uzotorane ndahubwo ndagwenda garutse none hari ubundi bona bibereye atari rishaka ahubwo je mu bitangaza urya ntari ari désorganiser zigutwengera abantu gutera inkurugu nta ntumbero na kimwe arashikako uraze association anga harimo none ariko numuyaga kujya nyene umubona ivyo muyaga ariko uribagiye yuko tugishika muri association yuko batangiye kuvuga tujye mu type no grave asigura neza umwana mwiza yakira abantu gusigura neza no kwakira amwe kumubwire ko twara protocole no vyeme aho vraiment no grave ni top ariko association rega zafise intumbero turafise ivyo zo gukora reka Janvier, franchement, sindavyumva ninge nshobora kumwiyumvira. Janvier. Sinumva ninge nshobora. Janvier. Ninge nshobora kwiyumvira ko Janvier yotwara association. Janvier n'umufonceur. Janvier n'umufonceur. N'umuntu azi kwiruka, n'umuntu azi kuvuga, n'umuntu azi kumobiliza abantu. Il a une place certainement, n'umuntu akomeye cyane, ari efficace. Mugabo ntashobora gutwara ujya. None Janvier muhuri. Non. Janvier, il n'a pas de tact. Je ne sais pas qu'il a tact. C'est très important. Il ne suffit pas seulement d'être efficace. Mon chef a été kudiringa n'ibintu byinshi. N'umuntu atagira nari pose, nagira self control, nari hari ntushobora utwaza umukazo kubera ngo uri efficace ngo ibintu byawe bipanze ntatwaza umukazo gusa n'umuntu akunda ibintu byiruka binyaruka kubera ikishitse abantu bose ntiyateza kugenda kuri ritme yo kwiruka ivyo ni wowe nawe urabonye abaciye bagenda none la preuve nabahe banga muri izi 2 ans kuva atangwe kuja mu bikorwa nabahe bantu bamaze kugenda tori abagenda bo mbere barashikana batanu barashika sha narabonye bagiye kubera Janvier imagine vyo gutwara association kana vyoshobora Evrine n'intorere igitsure mbe urabona ibyinyo giwe mu buzima none ndakubaza gutwara association no kumutwenga
rega gutwara association ni sérieux, il faut umuntu ari organiser, ari très organisé. Ivyo ndabikunda cyane, ari ku rutonde no twame twasama. Ivyo Richard zo muhamagara tezo kudutwenza nta ngorane. Aducanga muje ni bon, makavyo gutwara ivyo vyibagere kabisa. Ivyo no busurira buratonze, narazo twara busurira. Ifo yukagira igishika, ifo yukagira ikintu cerekana yuko n'umuntu oya basara muserukira bambe afa kuba mu visi ariko ntatutwara hari shara zo tutwara franchement bashije Richard ahubwo ifa ko dukontakta Kente na Claudia tumve abo bazotora ahubwo ya reka ndamugire propaganda ifa ko bose batora Richard bamuha amaju yabo turahume muri association Evrine izomera nka ndi yatwara fwa pass bipfire mu rigi nta association itangura ko yabuze support nico gituma nubu nkeneye yuko ifa kumufasha umutore tewe tugende bataragera mbebo garajya ni 18h ahubwo tunyarutse tunyaruka neza cyane ujya muntu nashobora gutwara abantu bose ntari ijya caractère ni inclusif ujya muntu nafise tact nukuri ujya par contre Lydia n'umudiplomate n'umuntu ari ndani ntaboneka cyane mugabo ari ndani elle est profonde ibintu vyiwe n'umuntu ashobora kuguha un travail qui est fini et qui a des idées à long terme ujya n'undi nawe Janvier n'umuntu akora kandi akora cyane mais franchement jewe siwe yotwara association franchement je ndi convaincu ko Lydia yokora igikorwa ciza cyane sinzi Janvier nyine je nabona mengo ntiyabishoboye ivyo byo kuvyuka arahuruduka cyane uruduka by'umuntu agenda gukosora rero Lydia no gukoretsa umuntu akuze kujya Lydia je cyo ndamwankira urumva no kwera mbona mengo umuntu yunamye atavuga atinya abantu mbona mengo umuntu y'umuhanutse mugabo apana umuntu yotwara igikorwa mumuhaye ijambo yovuga association mumuhaye ijambo yovuga parce que arafite ibyo avuga mugabo urumva ses caractères inumye hama une fois mumuha ijambo yovuga kandi yo déléga kandi elle est là n'umuntu akomeye franchement ujya genda mubona mu potentiel ikomeye cyane katugende ntacyo turabandanya hanyuma mugabo je bya Janvier vraiment sinzi moi je suis pas convaincu ntacyo ntacyo turashaka indwi zibiri tuzovugana n'abantu ze twumva ico bivyiyumvira ko tuganire byiza cyane n'inyigisho reka nambara ikirato aje tugende okay mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza amerere hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie nizere naka gakino yuko hari cyo mwagakuyemo na cyane cyane abantu bari mu association ndibaza yuko aya situation akuda gushikira abantu benshi iyo hageze yuko batora nk'uwo batwara cyangwa iyo bashigikira umuntu umwe canke uwundi bawo dusigurira igituma Richard utagomba kumutora entre temps Richard rero numusanga ego nanjona serukira vyitwa ko yari mu melancholique kandi buryo umuntu wese yamagaragaza gutora uwashaka nico gituma muravye mu gikino na Claudia yatoya ushusha nkawe Kente nawe akarondera nk'usaka gusa nkawe nyene ero kenshi muri rusange buryo umuntu arondera umuntu basa canke peut-être ico yari yifuza kuronka ariko kenshi ikintu cambere kikwatira ni ikintu gisa nk'ici wawe donc vyoroshe gutora ikintu co widentifia ko facilement nico gituma rero nka Nathalie ariko aravuga kuvyerekeranye n'umusanga iyo hageze mu vyerekeranye no gutwara novuga abasange nabo na leader dans le sens yuko baseruka baje imbere y'abandi mugabo rimwe na rimwe comme usanga ari abantu kuvyerekeranye na organisation donc ordre surtout usanga rimwe na rimwe umenga ibintu vyose biri dans tous les sens yiruka muri vyose yiruka muri bose rimwe na rimwe ordre za priorité ni gishitse muri ako kanya arashobora kuba mu leader mwiza mugabo igihe aronse n'abakonseiller beza na cyane tuvuge mu melancholique abari ku murongo ikindi naco no mu melancholique ashobora kuba mu leader mwiza kuko burya
urutonde rurakenewe mu bintu bya organisation muri association kuko uko biri kose ni abare industrie canke entreprise umuntu afise canke umuryango canke muri famille ikintu cyose kirakeneye urutonde kirakeneye vision rero burya abamelancholique n'abacolérique n'abantu bafise facilement une vision iboneka bashobora gushira mu ngiro nuko gusa bibagira kenshi ibice canke imigenderanire hamwe n'abantu rero ni vyiza ko nabo bafashwa bashobora kuronka support ivuye kuba phlegmatique cyangwa abasanga kuko barafise iyo sensibilité y'abantu cyane aba phlegmatique nabo nabantu bari myo ingabire zidasanzwe mugabo bisaba yuko umunyiganyiza kugira uzomenye ikintu kimurimo nico gituma abantu bafashe umwanya wo kwegera aba phlegmatique basanga bari mu butunzi budasanzwe mugabo nawe arakeneye nk'abantu baba colérique cyangwa umuntu w'umumelancholique adatinya gukonfronta abantu kuko we kenshi mu phlegmatique nico usanga atinya ariko nk'umucolérique arashobora kwafronta facilement cyangwa melancholique arashobora kukubwira ati ibi nibi sinabishimye byukuri umubajije ntangorane ego kuko wewe ico wiyumvira sico kimubabaje kuko mubaje ikintu sur un fait ni ciza ni kibi akwishura gucyo nyene ariko nico gituma burya biryoshe kumenya nyene tumeze kugira ushobora kurondera n'ubutunzi buri mu bantu ngo bigufashe no gutwara abandi kuko abo utwara ntibama basa nkawe ntibaba bameze nkawe abandi nabo ushobora kubakuramo ubutunzi ushobora kugufasha gutahura n'abandi nico gituma tubara nk'umucolérique umwe Janvier ariko aravuga Kent ariko aravuga ati n'umuntu na Claudia yabisubiyemwo asa n'uwirukanishije abantu canke uwatumye abantu bava muri association rimwe na rimwe kubera uko ameze hari gusanga yabuze tact ugasanga abantu yababwije ukuri donc akababwira ukuri kuri frontale nyene kumwe kubabaza ukaca usanga abantu babivuyemo mugabo nawe n'umurideur adasanzwe ashikana abantu kure gose ica kenera novuga niyo sensibilité ba phlegmatique niyo diplomatie y'abasange ivyo doje kuvuga bivuga iki turakeneranye twese nta numwe yikwije kandi nta numwe abuze vyose twese turafise ico dufise kandi turafise n'ivyo dukeneye mu bandi nico gituma n'ijambo ry'Imana ritubwiye yuko twame tubona uwundi nk'umenga ari supérieur ari hejuru yacu kubera kuko arafise ubutunzi tudafise rero iryo jambo ry'Imana iyo turyumvise ari gihe twibaza ngo nukwicisha bugufi kuneglija Imana yaguhaye pas du tout ahubwo no kubona yuko abandi bafise ico bona kufashisha gituma ushobora gushika kure ni naco gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo turi umubiri wa Kristo ngo urugingo rwose rukeneye rugenzi rwaho nico gituma nagomba kukubwira abagukikuje bose babonemwe ingabire babonemwe ubutunzi udafise Bibiliya iratubwira yuko umuntu igihe yaremwa Imana yarafashe ngo irabumba uzorabe n'ivu canke isi ahamera ibigori usanga atariho hamera ibikaratusi hamera imikaratusi so hamera ibigazi usanga ivu ryose rirafise novuga renitrima usanga zikeneye igiti cose aho usanga ivu ririmwe inzahabu si usanga harimo novuga fer canke harimo diamant canke harimo petrol nukuvuga dufise ubutunzi twese kandi turakeneraniye yego nukuri yego Imana rero ibahezagire tugomba kubabwira ibitora bivuze mu buryo bwiramvuye tubisanga muri chaîne yacu ya YouTube yitwa Abeho podcast hariho ama audio menshi kenshi utabona ama video ariko aho tuvyexplica mu buryo burebure canke n'utu video duto aho tuko turagerageza ku explica amatamperano imwe yose n'ingabire Imana yishize nico gituma tugomba kubasaba commentaire zanyu uko mubona ico mubona dushobora kusigura kurusha no kuri bizadufasha Imana ibahezagire umunsi mwiza wande bugira ijoro ryiza murakoze cyane